ubwa mbere message ya mbere naho abantu batavyitwararika ngo bishire ku mutima. Message ya mbere ni message yo busambanyi. Nta filme nimwe izokinwa ngo irindi hera utabonyemo abantu bari gusa canke ngo ubonemo abantu bariko barakora ibikorwa by'ubusambanyi. Ico ni cambere. Ikigira kabiri hariho gukwirakwiza akaboregwe. Ni filme nke izokinwa ntubonemo abantu baboregwa. Ikigira gatatu ubwicanyi. Amafilme menshi arimwo abantu bicana, bacana amazosi, bacana imitwe, bicana munovuga ku ngero zose z'ubukozi bw'ikibi bijanye n'iki n'ubwicanyi. Yesu adutabara. Uko umuntu ashishikara kuraba amasanamu y'abantu bari gusa canke akumviriza indirimbo zirimwo message n'ubushobozi abantu batabazi yo bwavuye ari abantu baba baragiraniye amasezerano na Satani canke baririmba indirimbo zituma ubwami bw'umwiza bushishikara gukwira mu mitima y'abantu, bituma rero abantu baca bagenda bononekara mu buryo bugiye butandukanye. Yesu nadutabare. Bene data, kuri ikintu cy'amafilme ndagenda babwire iki ni ikintu cishe abantu benshi. Burya umuntu yakijijwe yamenye Kristo ntivyari bikwiye ko arorera amafilme, kuko aba bantu bakina amafilme, iyi migwi, ibi bigo, izi za Hollywood n'ibindi, kuko niyo ngaruka ko cyane, kuko niyo itunganya amasinema menshi. Kandi mu masinema ariko aratunganywa muri kino gihe mumenye ari imice novuga naho nyene imice gutatu. Hariho amasinema y'inkundo, hariho amasinema y'intambara, hariho amasinema ajanye yigisha ibiterasoni ku rwego rwo hejuru. Yesu nadutabare. Hakaba ndetse n'undi mu kugira kane amasinema y'abana. Imana dutabare. Amasinema y'abana iyo bita dessin anime, bagenda bakina bakoresheje ibintu novuga kudukoko, ariko bifise message biriko biratanga mu bana. Yesu adutabara. Ntahengira Kamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumve iby'ubugingo. Atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cane yo kunera umunezero. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakinga. Bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. Bakunzi b'Intahengira Kamaro TV, namwebwe mwese mudukurikirana biciye mu groupe WhatsApp atandukanye, subiye kubaramutsa amara umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko musanzwe mubimenyereye, ni mwene so niyo nizeye Elia, musanzwe mubimenyereye mu biganiro bitari bike ku Intahengira Kamaro TV. None rero ngira ubuntu n'Imana bwo kongera kugaruka kugira ngo dusubire kubandanya mbandaniriza aho twe tugejeje ubuheruka. Ariko nkabanza gushimira ubwa mbere Imana idushoboza na cyane cyane muri iki gikorwa kiba kitoroshe, kuko ntiba byoroshe nyene, ariko kandi igenda iducira inzira uko nyene yo nyene ibishaka ko igikorwa cayo kibandanya gitera kije imbere. Yesu naberego icubahiro. None rero kandi tugashimira namwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, abagenda badusengera, abagenda batwitwararika muri bica nk'ebiriya, bagenda mutanga intererano zitandukanye. Umwami Yesu abagire neza. Kandi tugashimira kandi n'uburongozi bw'Intahengira Kamaro TV, bama batwitaho kandi bakitwarika kino gikorwa buri munsi. Umwami Yesu abahezagire. None rero nagomba uyu munsi tubandanirize aho twari tugejeje ubuheruka mu kiganiro cavuga ingene umukristo yo kwitwara muri kino gihe cy'ubwenge bw'ubukorano. Muri kino gihe novuga hari iterambere novuga ryinshi riri ku murindi munini, na cyane cyane mu vy'itumatumanako mu buhinga bwa none bugezweho. Yesu nabahezagire. None rero reka dusenge. Uhoraho Umwami Imana Data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo,
uragahezagirwa kuri Mana y'imbabazi, uragahezagirwa kuri umunyarukundo rurengeje. Niwe waturemye urema isi n'ijuru, urema n'ibiri mu isi byose, ibyo tubona n'ibyo tutabona Mana, byose byaremwe nawe. Nushimwe kandi byose ure gucubahiro. None Mana, nciye bugufi imbere y'inyonga zawe nyakubahwa, ndakwinginze kano kanya ntaba ari jewe ariko aba ari we ugaragara, ariko mbanje kwisabira imbabazi amaraso y'umwana wa Yesu Kristo ambonekeko. Mana uzoba ukoze ahamba kino gikorwa Mana, aca aba ari wewe ntaba ari jewe, ko jewe novuga ivyanje nk'umwana w'umuntu bigarira ngaho, ariko wewe Mana ari wewe. Mana ijambo ryawe rigira ububasha rikagira ubushobozi, mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti yapfuye akazuka. None Mana ngwino hano kano kanya ubane nanje, uzobugize neza muhemu wawe ashirikire gusigura no gusobanurira ubwoko bwawe. Mana uzobugize neza, ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. None rero bene data, dusengera urugendo ruja mu ijuru, reka tubanze turabire hamwe amajambo y'Imana, kuko burya ijambo ry'Imana niryo rimwe byose, kandi ijambo ry'Imana niryo buzima ku mukristo, ku muntu ariko araja mu ijuru koko. Yesu nabahezagire. Tunyarukire ntatebeje mu gitabo c'Abaroma, icete Paulo yandikiye Abaroma, ni igice cyaho cya 12, turasoma imirongo 2. Yesu nabahezagire. Dore ku murongo wa mbere ijambo ry'umutwe rivuga ngo ubugingo busha. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke gose, mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba n'ivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Yesu naduhana umugisha. Bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru, n'aya majambo y'Imana, aho uyu mwanditsi yari karahanura iri shengero, yari karahanura aba bana ati nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, ngo niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara mugira muhinduke gose. Yesu naduhana umugisha. Bene data, uyu mwanditsi, uyu mukozi w'Imana Paulo yarabona by'ukuri ko aba bantu hariho ibintu batariko baragenza neza. Yarabona yuko ari ibintu abantu bariko bagendamwo nabi. Yarabona yuko ari ibintu byariko biratwara abantu bakabirutisha Imana. Yesu nabahezagire. Naco gituma ayababwiye ngo ni mutange imibiri yanyu ngo ibe ibimazi ibimazi bizima vyera bihimbaye Imana, ngo niko kuyikora kwanyu kogira ikimazi. Bene data, turakwiye gukorera Imana n'imibiri yacu. Imibiri yacu ikabiye gukorera Imana. Ururimi rukavuga gukorera Imana, rukavuga ibyiza vy'Imana, ntiruvuge ibitari byo. Amaso yacu akaraba ibihimbara Imana, amatwi yacu akumviriza ibihimbara Imana, intoki zacu, ibirenge vyacu, ndetse ingingo zose zitugize zikabizo gushimisha no gukorera Imana. Yesu nabahezagire. None rero ayaravuze ijambo rikomeye ngo ntimushushanywe n'ivya kino gihe, ngo ariko muhinduke gose. Umuntu yahindutse agira ivyahevye. Mu gice ca mbere nababwiye jewe nihanye hari ibintu by'ukuri nakunda, ariko maze kuyana navuze nti ibi ndatandukanye navyo, nubwo hari inyungu byanzanira, nubwo hari ubufaranga vyampa, ariko guhera uyu munsi ndatandukanye navyo, ndabihevye burundu, kuko mbaye uwundi muntu mushasha. Yesu nabahezagire. Nagenda babwire je guhera uyu munsi iki gihe ndazi gukora tumwe mu bijanye n'indirimbo n'atari cyane, ariko nagenda babwire nta muntu yoza gusohora imiziki y'isi ngo ndamwemere cyangwa aze kuririmba izindi ndirimbo by'ukuri zitari nahaza Imana, canke novuga naho yoba yitwa umukristo akaza kuririmba ibintu bihabanye bidahura n'ivyo jewe nizera, kuko nzi Imana nemeye yariyo, kuko nzi Imana nkurikiye yariyo. Nukuri mwico gihe ntabwo no mwemerera. Yesu nabahezagire. None rero
tubandanye aho twari tugereje. Uheruka twego turavugana ku kijanye n'umuziki, twego turavugana ku kijanye n'indirimbo, iyi miziki tugenda twumviriza na cyane cyane haba mu ndirimbo zaba indirimbo zitwumviriza ku matelefone cyangwa ku maradiyo, canke izi ndirimbo ziba zifise amasanamu abantu bagenda baraba hirya no hino. Yesu nabahezagire. None rero bene data, twagiye tuvugana ndabereka ukuntu ivyo vyose bifise ico bigomba gushikako kandi bifise n'inyigisho bigenda bitanga, na cyane cyane ku bagenzi baja mu ijuru, ku bantu bavuga ko ari abantu b'Imana. Yesu nabahezagire, kuko uko umuntu ashishikara kuraba amasanamu y'abantu bari gusa canke akumviriza indirimbo zirimwo message n'ubushobozi abantu batabazi yo bwavuye, ari abantu baba baragiraniye amasezerano na Satani, canke baririmba indirimbo zituma ubwami bw'umwiza bushishikara gukwira mu mitima y'abantu, bituma rero abantu baca bagenda bononekara mu buryo bugiye butandukanye. Yesu nadutabare. None rero naravuze ibitari bike, birashoboka akaba ariho n'ivyo ntavuze, ariko umuntu wese ashobora kubazi. Naco gituma bene data nagenda babwire, kugendana n'iterambere, kujana n'ibigezweho mu bisanzwe ntivyari bibi, ariko no kuraba uko umuntu ivyo bintu ariko arabigendamwo. Yesu nabahezagire, ko murabona turi mu gihe iterambere ari iterambere, mu gihe ubwenge bwagwiriye, mu gihe ibintu bitera bihinduka. Rero umukristo yategetswe kugaba akamya ati muri ibi bihe hari ivyo jewe nk'umukristo ntabereye gukora. Yesu nabahezagire. None reka tubandanye. Nashimye kubanza guhera ku bintu hanini biriko bironona abantu, hanyuma tuzoza turabire hamwe n'ibikoresho ivyo bintu aho bica. Yesu nabahezagire. Ivyo bintu aho tubisanga, aho tubikura, aho abantu benshi bagenda bahurira n'ivyo bintu. Yesu nabahezagire. Ariko uyu munsi nagomba ko tubandanya, kuko ubuheruka naragomba ko tuvugana ku kijanye n'amafilme, amasinema, ariko umwanya uraheze umbana muto. None rero reka tubandanye. Umwami Yesu nabahezagire. None rero ku kijanye n'umuziki, nkuko twakiganiriye ubuheruka, umuziki nawo nyene ntarinjira mu by'amafilme, murabizi neza yuko harabaho imiziki y'indirimbo zibona, ubona umuntu ariko araririmba, ariko aratanga message hirya no hino. Kandi muze murabe akenshi ivyo bintu uzosanga iyo miziki y'isi ivugirizwa ahantu ubwa mbere mu bubare, ivugirizwa ahantu baba bariko barakora ivy'imyidagaduro, haba aho twita mu makonsere canke mu makaraoke. Aho naho nyene haba hari ibinyobwa, no kuvuga abatamba, gutamba bijana no kugira iki, bijana no kunywa. Kenshi uzosanga mwe n'aba bantu baririmba n'izi ndirimbo harimo n'abusanga bamwe biyayura mutwe, banwa urumogi. Kuko nagenda babwire bene data, hari ibintu umuntu akomeye neza atakagorana afise mu mutwe, hari ibintu umuntu atokora, kiretse ko abantu benshi muri ino myaka basigaye bagenda nk'abantu bagwaye mu mutwe. Mvuze abantu bagwaye mu mutwe kuko nta muntu akomeye yoshobora kugenda ari gusa, nta muntu afise ubwenge bukwiye yoshobora kwihindura akiha amabara nk'ayidayimoni. Ni ukuvuga abantu benshi baragwaye, ariko ntibazi ubugwayi bagendana nabwo. Imana dutabare. Yesu adutabare bene data. Kubera iki? Kubera hariho plan nini y'umugwanizi yo kugira ngo abantu bagendere mu bwibone, abantu bahinyuza Imana. Namba wavutse yirabura yihindure arondere inzobe ataronse, namba ufise umushatsi uri mwimvi zamvi azinyegeze ahindure ashake kugira agashatsi kirabura neza, canke agira umushatsi nk'uw'abazungu. Ivyo byose murabibona ko ari ibintu, ni message zigena zitangwa hehe mu ndirimbo. Ibi bintu abantu bisiga, byaba ibi bintu by'inzara abantu biyomekako, byaba nibi bintu kuntu abantu bagenda biyongerereza ubunini kurusha uko bahora. Izi nyambaro mona zigiye ziteye isoni, amabera agendera hejuru, imikondo igendera hejuru, bagatobora ku mazuru, ku minwa, ku matwi, hehe hirya no hino. Ibi byose na message agenda agira iki, atangirwa mu byo twita indirimbo n'amafilme. Yesu adutabare. Naco gituma nk'umukristo, umuntu yamenye Kristo, byari bikwiye yuko
ivyo bintu abihunga akabica kure. Yesu nabahezagire. Ubundi abakristo turafise ivyo twe dukwiye kuraba. Hariho indirimbo, Yesu nashimwe. Hariho turafise kantike turazifise, ubu mbere no mu matelefone turazigendana. Kuki umuntu atotora kantike ngo aririmbe canke ngo uririmbe irya ndirimbo y'Imana usanzwe uririmba muri korali, ariko ukaryoherwa no kumviriza ibi birimbo by'abisi. Bene data, abantu turakwiye kwikebuka. None rero reka ikinda kigeze ngaha kanatsinda naye nakimaze, reka twinjire mu kijanye n'amafilme. Yesu nashimwe. Bene data, jewe mu bantu bakunda kurorera amafilme narimo narakunda kurorera filme cyane ko nashaka kumara amasaha menshi ndiko ndarorera amafilme. Naco gituma nagenda babwire filme ziri uburyo bwinshi. Hariho filme zikinwa zerekana izi nkuru zo muri Bibiliya, ariko nazo nyene nagenda babwire mwiyubare. Harimwo ibintu bashiramwo nazo nyene bashiramwo uri kuraraba muri Bibiliya usanga bitarimwo. Ivyo bintu rero bongeramwo bitari muri Bibiliya biza gutuma we uri kurayiraba haraho ushika ugasanga iyo umunyantege nke hari ikindi kintu vyakuzaniye. Kuko nagenda babwire bene data, mumenye aba bantu bakina aya mafilme, hariho ibigo na cane cane nk'izi za Hollywood. Mperutse kubona umuntu umwe wo muri ibi bihugu bibanyi yagiyeyo arashika ahantu babikinira arerekana n'ivyo bakorerayo vyinshi. Aba bantu mumenye yuko saba Kristo, saba abantu bemera Imana, ndetse n'urya muntu mwumva mubona twama turorera yakinye iyi filme, iyi sinema yitiriwe sinema ya Yesu. Urya ntiyemera Imana, nawe nyene ari muri bano bantu bakorana na zino mbaraga za gishetani. Yesu adutabare. Naco gituma ubona ibintu by'amafilme harimo message novuga nkuru zitatu zihabwa abantu. Ubwa mbere, message ya mbere naho abantu batavyitwararika ngo bishire ku mutima. Message ya mbere ni message yo busambanyi. Nta filme nimwe izokinwa ngo irindi hera utabonyemo abantu bari gusa canke ngo ubonemo abantu bariko barakora ibikorwa by'ubusambanyi. Ico ni cambere. Ikigira kabiri, hariho gukwirakwiza akaboregwe. Ni filme nke izokinwa ntubonemo abantu baboregwa. Ikigira gatatu, ubwicanyi. Amafilme menshi arimwo abantu bicana, bacana amazosi, bacana imitwe, bicana munovuga ku ngero zose z'ubukozi bw'ikibi bijanye n'iki n'ubwicanyi. Yesu adutabare. No kuvuga zaba nizi filme zitwa ngo ni filme z'inkundo cyangwa ngo ni filme z'iki, zose hariho ikintu gikubiyemo kirimo kandi gikomeye kandi giteye ubwoba ku muntu ariko araja mu ijuru abiraba. Ni iki kintu kijanye n'ubusambanyi, ubwicanyi, akaboregwe n'ibintu by'ubwihebe, kwiheba. Yesu adutabara. Nagiye ndorera amafilme menshi, amafilme y'intambara, amafilme abantu benshi bagiye barorera y'inkundo. Ubu hariho n'iz'amasezo, iz'amaseri, ama episode ugasanga irashika no ku bice 60 n'ibindi. Murabiza babirorereye. Hariyo ndivyo nakunda kurorera bya bitwa ba Jumonge n'ibindi bya baradikani, byari bifilme usanga ari birebire birimwe umenga umwanya umwe bigisha abantu ibintu byiza, ariko hakaba harimo ikintu nyamukuru bo cinyegeje inyuma bo bateguye bivanye n'ivyo baba bagomba. Abantu rero ukayibona umenga ni filme nziza yigisha urukundo, yigisha ibindi bintu, ariko hari ikindi kintu kiri inyuma cihishije abantu batazi. Yesu adutabare. Bene data, kuri ikintu cy'amafilme ndagenda babwire iki ni ikintu cishe abantu benshi. Burya umuntu yakijijwe yamenye Kristo ntivyari bikwiye ko arorera amafilme, kuko aba bantu bakina amafilme, iyi migwi, ibi bigo, izi za Hollywood n'ibindi, kuko niyo ngaruka ko cyane, kuko niyo itunganya amasinema menshi. Kandi mu masinema ariko aratunganywa muri kino gihe mumenye ari imice novuga naho nyene imice gutatu. Hariho amasinema y'inkundo, hariho amasinema y'intambara, hariho amasinema ajanye yigisha ibiterasoni ku rwego rwo hejuru. Yesu nadutabare. Hakaba ndetse n'undi mugugira kane, amasinema y'abana. Imana dutabare. Amasinema y'abana iyo bita dessin anime, bagenda bakina bakoresheje ibintu novuga k'udukoko.
ariko bifise message biriko biratanga mu bana. Yesu adutabara. Bene data, tugeze mu gihe murabona ubu mwana afise imyaka 3 bamujana ku ishuri 2 n'igice baramutwara ku ishuri. Aba bana ba kino gihe, abana bariko baruka muri no myaka, aza kugira imyaka 5 azi Igifaransa cinshi. No kuvuga nk'ibintu bivugwa mu Gifaransa wewe abatangwe kugira iki kuzaravyumva, kuko n'abantu bagerageza gukina ivy'amafilme bagenda babikina mu ndimi ziba zumvikana nimba ari Igifaransa kitagoye cyane, kitarimo amajambo agoye, naho cyo Icongereza kitarimo amajambo agoye, kuko abana bubu no kuvuga baca ubwenge bakiri bato. Yesu nashimwe. Rero uko umuntu agenda yumviriza ivyo cy'abana ndaza kukigarukako, icambere ku kijanye n'amafilme je narayarorereye. Muzobona abantu benshi bakunda kurera amafilme mwijoro barara barakangagurika, mwijoro barara barabona ibintu biza kugira iki kubatera, mwijoro babona ibintu byinshi biteye ubwoba, kuko amafilme ari nababwiye ko ari imice kwinshi. Uzoba wiriwe urarorera abantu bicana, abantu bacana amazosi, abantu barasana, abantu bicana urupfu novuga ruteye ubwoba. Ivyo ukahera mu gitondo ari vyo urorera gushika ku mugoroba, hanyuma vy'ukuri ngo uzokwibuka Imana gute. Ikigira kabiri, uko umuntu amaso yacu uko araba ibintu cyane, ubwonko buravyakira bigaheza bikagira iki bikabutwara bikabubi, ubwonko bugaca bubika vyabira yaba yamasanamu na vya bikorwa umuntu yagenda araba. Naco gituma muri no myaka murabona haragwiriye ubwicanyi, haragwiriye ubusambanyi, haragwiriye ubugizi bwa nabi mu buryo bwose butandukanye. Imana dutabara. Ko hariho n'amafilme ariho yigisha ubusuma, hariho zo nigeze kona, kandi abantu benshi bagenda barorera zigisha ubusuma, bakerekana ukuntu biba banke barabiteguye, bakabitegura imyaka myinshi, bikajamo n'imitahi ikomeye. Urumva ivyo byose ugasanga muri iki gihe abantu tugwije ibisuma, ntituzi impamvu iyo bizanana. Ubwa kabiri tugwije abasambanyi, ntituzi iyo bizanana. Tugwije abantu biyahura, abantu banwa urumogi, abantu novuga sinzi basa n'abataye imitwe, ariko abantu tukabifata nk'ibisanzwe. Genda murabe uyu munsi ugwaruka gwinshi, abantu benshi basa n'abantu batakigira ubwenge. Kubera iki? Ubwa mbere nababwiye akaboregwe, ubusambanyi, ubwicanyi no kwiheba, ukunywa ibiyayuramutwe, kuko bafise aho bagira iki babiraba. Yesu nabahezagire. Abenshi uzosanga bitwa ngo n'abastari iki, uzosanga n'inyambaro bambara iki ari ibintu biteye ubwoba. Kubera iki? Ivyo baraba, kuko bundi bwo bwo Satani wewe icabagomba nuko abantu bava ku Mana bakitwara uko bagomba, bakitwara nk'ibikoko, hama maze kwitwara uko bagomba bagakora ibyaha, bakava ku Mana, Imana ikababara. Hanyuma Imana imaze kubabara, umuntu yamaze gucumura, murabizi ingero y'icaha ni iki? N'urupfu. Yesu nabahezagire. Umuntu amaze kwisuka mu byaha kaba umunyabyaha, igikurikira nuko ahwera. Yesu adutabara. None rero bene data, icambere abantu bakunda kurorera ya mafilme kenshi hariho inkurikizi. Aba baba barayateguye bobo haba arico bazitegurira, hari n'umugambi baba bafise go gushitsa washebuja aba yarabatumye ari we Satani. Yesu adutabare. Hari ico abagomba. No kuvuga rero yaba izi filime tubona ari filime zitwa ngo ni filime zivuga ivy'ijambo ry'Imana, hari icishije mu kuko reka ndabereke nk'akarero nk'iyi filime iza yakinywe yerekana ukuntu Yesu, ubuzima bwa Yesu, ukuntu Yesu yadupfiriye ku musaraba, kujya kuntu babikinye. Nagira ndababwire ikintu cyambere byishe abantu batazi, ujya muntu yabikinye nyene, kuko bugendagenda babwira aba bantu babikina bo bafise objectif kandi bafise plan, n'umugambi munini uba warateguwe, ukuzimu kubaka kwarateguye Satana akabishiramwo abakozi kandi bamukorera ijo no murango. Nukuvuga ngo ijya filme murabe ibi bintu by'amasanamu bikoreshwa mu mashengero amwame nshaka mvunda yavuge nka za Katolike, ugiye kuraba ujya muntu yakinye ijya filme, ugiye kuraba niwe amanitswe mu nzu z'abantu benshi, amanitswe mu mazu y'abantu benshi. Abantu bagenda bikubita imbere y'ijya foto, y'ijya sanamu y'ijya muntu, bakagereranya yuko ari we Yesu. Nukuvuga abantu baci bakura ivyizero ku Mana, bica bituma bagira iki
bo bakurikira ibigaragara, ariko muri uku kwizera twizera ibitagaragara bitaboneka, kuko Imana ni mpwemu, ni mpwemu, twategerezwa kuyizera mu buryo bw'impwemu, mu buryo butagaragara. Yesu nashimwe. Ni ukuvuga rero n'izi filime twabona yuko ari filime zakinywe zivuga iby'ijambo ry'Imana, muze murabe nakivuze mu ntango, inyinshi uzosanga harimo ibintu bongeramwo bigaragaza abantu bakora ibintu by'imibonano mpuzabitsina, ibintu by'ubusambanyi cyangwa ibindi bintu by'ubwicanyi n'urugomo ruteye ubwoba. Nubwo yegome mu nkuru zo muri Bibiliya turabona ko harabamwe intambara, mugacu usanga ivyo nyene nivyo abantu baca bagira iki bashimikirako. Rero uko umwana biraba cyangwa umuntu akuze birafise ico vyica kandi vyonona mu bwonko no mu bwenge bw'umuntu. Yesu nabahezagire. Naco gituma umukristo ntivyari birakwiye yuko hari ibintu ahunga, kuko ijambo ry'Imana ngo ryatubwiye ngo imibiri yacu n'ibibi bimazi bihimbara Imana. Yesu nabahezagire ngo kandi ntitwishushanye n'ivya kino gihe, ariko duhinduke gose. Yesu nashimwe. Rero kukicanye n'amafilme, bene data turakwiye kwiyubara. Ivyo twari kuraba biruzuye uyu munsi. Nukuri hari abantu bariko barakora igikorwa novuga ciza, bafata ubutumwa bwiza bakabushira kuri zino mbuga, hakaba ndetse ngira ngo n'amateleviziyo agenda atanga ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana rigatangwa, abantu bakabona ubutumwa bwiza. Abantu iyo batwokumvirije ivyo, hariho ivyo ibitogiye bidufata cyangwa bidutsinda. Yesu nashimwe. Bene data, ikintu c'amafilme murabona, hari amafilme arimwo novuga ku mugaragaro ibikorwa by'ubusambanyi, aya mafilme pornographique cyangwa izi filime zose zitwa iz'inkundo cyangwa izi filime z'intambara, kenshi uza gusanga harimo ubusambanyi rero buca umuntu aba ari karura ku masanamu, buca buza gukora iki? Buza gutuma umuntu iyo umuntu ari kararaba ivyo ari kararaba bica bituma biba hehe? Biba mu bwonko bw'umuntu. Naco gituma akenshi kubera abo bantu hari igihe uwo muntu ata objectif yo gukora ubusambanyi aba afise, ariko nubwo atayifise kubera za mpwemu mbi ziherekeza bya bintu na bwa bushobozi buherekeza ya masanamu na bya bijambo biba bagenda bakoresha. Ni ukuvuga hariho n'imiziki usanga iri nyuma bagenda ikora mwayo mafilme, uza gusanga abantu benshi baboshwe n'icyaha cyo kwisambanya. Bugenagenda babwire abantu batari bake barisambanya, yaba imisore ndetse n'abagabo ndetse n'abakobwa, abantu benshi barisambanya. Yesu adutabare. Abantu benshi barisambanya kubera ivyo barorera, uko abantu benshi iyo bari kwarorera ibi filime by'urukozasoni baca bagira iki? Haraba kwipfuza. Uko nimba uri kurorera abantu bariko barasambana, tuvugana ukuri turabantu, muri wewe hari umubiri wawe urahinduka. Yesu nabahezagire. Naco gituma hari ubusambanyi, ngirageze kuvuga bumwe kandi bwishe abantu. Hariho ubwa mbere ubusambanyi, abantu basambana n'amasanamu. Yesu nabahezagire. Ubwo bw'abambere basambana n'amasanamu n'umuhungu n'umukobwa umwe ashobora gufotora kwifotora ifoto cyangwa akikamera, akifata selfie cyangwa akoresha n'ikindi ari gusa akarungikira uwo badahuje igitsina. No kuvuga no niyaza kubiraba aza guca akora acagira iki? Aca yisambanya mu kibanza cy'uko ari kuja gusambana na wa wundi. Ni kuvuga iki? Ubwa mbere yisambanije, hanyuma yasambanye n'ifoto, hanyuma aca aragirika sambana n'uwo muntu, kuko umuntu niwe yamuteje iki? Ubusambanyi. Ubwo n'ubusambanyi bundi. Hakaba n'ubundi murabona ibintu byo gusomana, ibintu by'amatirirange, ibintu by'abantu bagomba bakoranako, ari nabyo byinshi abantu benshi banahisha. Arico cyaha novuga ibintu byo gukorakoranako, ni cyaha cyo novuga ibi byo gutobangana, ikanda kivuge mu majambo yumvikana. Ni Bibiliya ni cyaha yise iki cyaha cy'ubushakanyi. Yesu nabahezagire. Icyaha cy'ubushakanyi abenshi bapfiriye mu bushakanyi, kuko n'ubushakanyi n'ubusambanyi. Yesu nabahezagire. Abantu bapfiriye muri ivyo, abantu bapfiriye murabona uyu munsi ku mbuga muzobona abantu bonkana indimi, biga bintu ni by'abadayimoni, ibi bintu by'abantu bagenda basomagurana kuri zino mbuga ibi, ndetse no mu masengero. Imana dutabare. Mu masengero ndibuka ahantu ngisengerayo umugeni abageni basomanira imbere y'uwo baraganishije. Yesu dutabare.
Imana idutabare. Hari ibintu byinshi tubona biza biba abana bacu bakora nitumenye aho byavuye, ariko ubwa mbere impamvu ya mbere ababitera n'ababyeyi turajamwo turabifisemo uruhara. Guherukana narabivuze, niwabona umwana wawe ariko arakora ibintu bibi ejo ukabona aragutemye, uzomenye ko mu batumye mu bagize uruhara kugira ngo ubwo bwicanyi ariko arakora abugereko, umenye ko nawe umuvyeyi urimo. Yesu adutabare. Uyu munsi hari ubusambanyi, aba basambana basangiye ibitsina, abenshi babiraba kuri izi mbuga, abenshi bahurira kuri izi mbuga. Ni naco gituma ibi bintu vy'amasanamu, ibintu vy'amafilme biriko vyica abantu benshi, kandi mu buryo bw'impwemo abantu benshi bagenda baragize iki, barapfuye. Yesu adutabare. Naco gituma uyu munsi ari n'abantu bitwa abakozi b'Imana. Ndababwira igituma bene ibintu bifise ubushobozi kandi bugira kure. Uyu munsi n'abakozi b'Imana basigaye basambanira ku matelefone. Hari abasigaye ndababwire ubusambana nabwiye buri kwinshi. Hari abasambana na telefone, hari abasambana na televiziyo, hari abasambana novuga visa bari kumwe n'abandi basambana n'amasanamu, bagasambana n'umuyaga. Uyu munsi hari abasambana n'umuyaga, hariho n'abisambanya, hariho n'abasambana n'ibikoko, hari n'abasambana n'ibindi tutazi. Imana idutabara. Uko ubusambanyi buri kwinshi, ubusambanyi no kuvuga iyo umuntu Imana idutabare. Yesu nashimye. Nagenda babwire ibi bintu abantu turiko turavyinako, umengane ibintu byo kwidagadura, umengane ibintu byo kuryoherwa. Ibi bintu byose mubona abantu birukira, bene data aba Kristo twari dukwiye kubihunga. Simvuze ko kurorera cinema ko ari bibi, ariko banza umenye cinema uri kurarorera iyo ariyo, umenye inyigisho itanga iyo ariyo, umenye ibirimo ibyo ari byo. Yesu nashimye. Nababwiye uyu munsi hariho n'ukuri amasanamu atwigisha ubutumwa bwiza. Abakozi b'Imana ariko baravuga ubutumwa bwiza, bavuga ijambo ry'Imana. Amasanamu atwereka indirimbo ziyo ziko ziraririmbwa, ibikorane. Yesu nabahezagire. Hariho n'udukino tugenda twigisha ijambo ry'Imana, atari ibi bintu by'amafilime bigenda bitunganywa n'ibi bigo bijejejwe gukwirakwiza ibi bintu by'ubusambanyi hirya no hino. Yesu adutabara. Bene data, uko umuntu agenda arorera ibyo bintu, uko umuntu agenda arorera abantu bicana, uko umuntu agenda arorera abacana amazozi, uko umuntu agenda arorera abasambana, uko umuntu agenda arorera abantu bambaye nabi, ngira ngo ni amafilime make uzobona, nta nizibaho uzigera ubona zikinywa ngo zere utabonyemo abantu bari gusa, abantu bambaye izi mpuzu mubona zigezweho, aya majipo magufi, nabo usanga bambaye igice cyo haruguru cyose kiri hejuru. Na cyane cyane nagenda ndababwira ikintu ibanga ririmo, kubera iki mbega kenshi uzosanga abagore n'abakobwa aribo berekana ibi bice byabo byo hejuru, cyane cyane ndavuga amabere, bagaca berekana bambaye utuduhuzu gusa dufuka ibihimba byabo byirondoka. Ahasigaye intege zikaba ziri ahabona, amabere bagashira ko basuka utuntu dukenya basi tuyafata gusa, mugabe bisigaye byose ubibona. Agenda babwire ibi bituma ubusambanyi bugwira mu bantu, kuko uko amaso y'abahungu canke abagabo baguma baraba ayo masanamu, nababwiye ko ubwonko bwo burabika. Nukuvuga iki? Iyo hajya umuntu aruhutse ataca afise akora, ataca ari karakora, ya masanamu ashagaruka muri we. Amaze kugaruka muri we rero, uko bigenda bikurikirana bya bintu agace bibona nk'uko umenga ari karabirorera hamwe kare, canke abenshi bakanabirorera iyo baryamye. Nukuvuga iyo bariko barabirorera rero umubiri wabo urahinduka. Umaze guhinduka rero, kubera ko mwo mwanya ntafise uri hafi, baca bakora ibyo ngo basambane, bamwe baca bisambanya. Yesu adutabare. Abandi kubera bari kumwe n'abahungu canke abagabo nka bagenzi babo, birangira basambanye hagati yabo. Nico gituma bene data ibi bintu abantu mugabe. Yesu nashimye. Abantu mugabe. Naco gituma murabona amafilime canke amasanamu tugenda turorera, murabona biratandukanye. Icumupira uyu muzi sinakivuze ko gose, ico nzokivuga ko ari kiganiro cihariye kiri kwacu.
Yesu nabahezagire. Uyu munsi turiko tuvugana ku kintu kijanye n'amafilime, aya mafilime yerekana ibintu vy'ingwano, ibi vy'amakarate, ibi vy'intambara vyo kurasana, ibi bintu vy'amafilime y'inkundo, n'aya mafilime yitwa ngo yigisha inyigisho za Gikristo. Yesu nashimwe. Bene data, inyinshi zishoboka nababwiye ziba ziri mu tuntu umuntu adacunze dushobora kumugirira nabi. Yesu nabahezagire. Ni naco gituma vyasaba yuko umuntu mu kurorera ivyo bintu yategetswa gusenga, hanyuma kumva mpwemu w'Imana ica murongorera ko gukora. Bene data, je ndiko ndabashikiza kino kiganiro suko izi mbuga ziriko bino bintu ntazikorerako, ndazikorerako n'ikimenyamenya n'ibi biganiro tubashikiriza niyo tubicisha. Ikindi ni ntaye dukunda kubaha mu magrupu atandukanye, turazikura ku yandi masheni, ariko ntidupfa ivyo dutanze nk'uko benshi mumaze kubibona. Umuntu araja ahantu akabanza ubwa mbere akumviriza, ndetse no gusenga tugasenga, Imana ikaturongora. Ndashobora no kuba narayiteresharije, ariko mpwemu w'Imana akanyinkira kuyitanga kuko atakizofasha abantu, ahubwo ari izobasambura. Yesu nashimwe. Bene data, turakwiye kumenya ico turi. Ndabisubiyemo, umusirikare aramenya ko ari umusirikare w'igihugu, ntiyifata nk'umunyagihugu, nk'umwene gihugu. Perezida aramenya ko ari perezida, ntiyifata nk'umurimyi. Yesu nashimwe. Uwukorera mu biro aramenya ko akorera mu biro, ntiyifata nk'ukoresha isuka. Yesu nashimwe. Naco gituma abakristo natwe twe dukwiye kumenya ko turi abakristo, tukamenya yuko turi abantu badasa n'abandi, ko turi mu rugendo ruja mw'ijuru. Yesu nashimwe. Bene data, murabona kubera bino bintu vyatumye abantu bagendera mu mwidagaduro, bituma abantu bagendera mu kintu bita ubwigenge bukomeye. Nimwumva iri jambo rivuga ngo ubwigenge, iri jambo kwigenga no kuvuga ni jambo rigwanya Imana, iri jambo ryo kwigenga. Umuntu akaba mu kwisanzura kurengeje, ati jewe nshobora kwambara uko ngomvye, nshobora kuraba ivyo nshatse, nshobora gukora ivyo ngomvye. Nico gituma mubona hanagwijwe amazu barabiramwo ibi bintu vy'amafilime, ibintu vy'amasinema. Kubera iki? Mwokwibaza kubera iki ivyo bintu bigwizwa barabiramwo amafilime, bakarabamwo ibi vy'imiziki, mugabo ntihagwizwe amazu arabirwamwo ivy'ijambo ry'Imana. Canke mu rusengero abantu iyo hari igikorane cyangwa haba hari amasengesho, abantu bataba benshi nk'uko abantu baba benshi muri zino nzu z'amafilime. Naco gituma mubona muri ibintu vy'amafilime cyane cyane ugwaruka n'abana bato, Shetani araza hababaza. Burya twama tuvuga ngo kazoza kejo ni urugwaruka. Yesu nabahezagire. Urugwaruka nigo Burundi, agwaruka nigo Burundi bwejo, kandi ugwaruka nigo shengero ryejo. Abana batonya nigo shengero ryejo, nibwo Burundi bwejo. Yesu nabahezagire. Rero Satani kugira ngo yonone ikiremwa muntu yahereye mu muzi. Bene data, burya ugomba ko uruyuzi ururandura ngo gume. Ku bantu bazi igitegwa citwa uruyuzi, ugenda mwiyogi ukaruca imizi, umaze kuruca imizi ruca guma. Igiti ugomba ko cuma, ugiciye imizi kica cuma. Yesu nabahezagire. Rero ibi bintu biza gutuma aba bana batanguye kurorera ibi bintu bakiri batonya. Murabona izinzu z'amafilime n'izinzu zitegura ibi bintu vy'amasinema niki, kenshi haba hariyo ugwaruka, haba hariyo abana. Abo rero mwico gihe biza gutuma bononekara guhera bakira abana batonya, bagakura bazi vya bikorwa vy'ubusambanyi, babona vya bikorwa vy'ubwicanyi, vya bikorwa vy'ubwiyahuzi, vya bikorwa vyo kunywa amadroge. Bigaca umwana rero agacapfa, umuntu akazobona azi ngo afise umwana, naho umwana wiwe yagize iki, yarononekaye. Yesu nashimwe. Bene data, nukuri naganda babwire turakwiye kwikangura. Umuntu akikangura akamenya neza yuko ibi bintu ntivyaje kudusiga, ibi bintu si ubutumwa bwiza buriko buratangwa, ibi bintu si bizodushikana mw'ijuru, ahubwo nibituma abana bacu bagira iki, bononekara. Muraba ukuntu ibigo bitegura amafilime vyinjiye gushika naho bategura amafilime y'abana bato. Yesu nashimwe. Ayo mafilime abantu benshi bagaca bibaza ngo nta na kimwe ngo nivyigisha abana ngo bamenye igifaransa. Ugasanga umwana wa abana cyane cyane nko mu mavakanse ndetse najya ku mugoroba, abana bariko bararorera, bariko bararaba. Kumbe mwebwe abavyeyi ntimukurikirane ivy'abana banyu bariko bararaba. Muri aya mafilime aba yateguwe ubwa mbere
haba harimo impwemu mbi. Izo mpwemu mbi ziza kwica no konona abo bariko bararaba ivyo bintu. Kigira kabiri, haba harimo message baba baragombye gutanga ku bana. Nuko mutagenda mubikurikirana gose, hajya haba harimo message na cyane cyane yigisha abantu bwa mbere ibi by'ubusambanyi canke ibi by'abasambana basangiye ibitsina. Ugasanga nk'iyo filime bagenda bigisha n'agahungu n'agakobwa n'abagenzi bakazoba abagenzi. Urumva umwana agaca bibona uko agaca atangura kuja muri copinage akiri umwana mutonya. Mwico gihe rero amaze kuja muri iyo copinage, kenshi nahamubona abana baca bagira iki binjira mu busambanyi. Sinzi ko muri ko murategera cyangwa mutarore bino bintu ko murabona program ayisigeze uyu ubu umwana ayigishwa ibintu bijanye n'irondoka ry'amagara ibi byo novuga byo guhuza ibitsina avyiga guhera muri primaire muri aya mashuri mato mato akiri umwana muto gose. Nguvuga umwana kurabizi rero iyo biciye bihurirana na bya bindi arora kuri televiziyo bigahurirana na bya bisanamu vy'urukozasoni agenda araraba, nukuvuga iki mwico gihe umwana azokura ari ivyo bintu biri mu mutwe, kandi kugira ngo bimukuremwo atari juru ritabaye ntibishoboka. Yesu nashimwe. Bene data, ku kintu kijanye n'amafilme no kivuga ko byinshi, ariko reka nshaka ngeze ngaha araba byumva mwabyumvise. Sinababujije kuyaraba, ariko mpwema ari muri wowe nimba kurongora kuraba filme zirabe. Ariko nagenda kubwire yuko filme ziri mu mugambi wa Sekibi kugira ngo ubwa mbere ni cyakine no bintumbero ni yayindi akwiza ubusambanyi, akwiza ubwicanyi, akwize kumubiyayura mutwe, akwirakwize ibintu byose by'ubupfu byotuma abantu bava ku Mana, inyambaro mbi, ibi bintu abantu by'ubwibone, abantu bagenda bihindura ibi byo kwimakiya, ibi by'amahereni, ibintu byose mubona mwisa abantu bisiga, benshi bagenda babiraba muri aya mafilme canke bakagenda babiraba mu mbuga nyinshi tuzoga turaganira ko. Yesu nabahezagire. None rero ikijanye n'amafilme, filme mu bisanzwe ku mukristo ntisinziza sinziza. Hariho abakristo twe dufise ivyo twateguriwe. Yesu nashimwe. Ni naco gituma filme ntizibereye ko umukristo azumviriza. Ikindi, umuvyeyi ayategerezwa gukurikirana umwana wiwe akamenya mbega ibi bintu ariko araraba ni biki. Byasaba ko umuvyeyi afata izi ndirimbo tuba tuzi, izi ndirimbo zishimisha kazi kanena hazimana, akaba arizo tugira iki twereka abana bacu. Hanyuma ndetse abana tukagira iki tukabashiriramwo amasede arimo ubutumwa bwiza, canke ndetse hakabamwo abategura udukino tuba twarakinwe n'abana. Murabizi nkonka abantu bize Sunday, kujya ko muri Sunday abana bagakurira muri ivyo. Uko ubundi bwogo ni bakurira muri vy'amakatuni, ibi bintu vy'amantuzenya vy'amadese anime. Nagira ndababwire abana muzosanga barononekaye mutabizi, kuko biragiye turamaze kubona ko bigenda bigaragara ko hari abana kenshi twagiye tubona bisanga ari aba homosexuel ataho babyize, ariko babikuye kuri izi mbuga nyene, babikuye muri ibi barorera. Naco gituma bene data turakwiye kwiyubara. Muri kino gihe abavyeyi bubumenga ntibabibabaye. Umuvyeyi ashobora gufata telefone agaha umwana akarekurana umwana. Je nagenda babwire, je telefone ndayifise, ariko nta mwana nshobora gukurekurana telefone, kandi nta nonzo yirekurana. Yesu nashimwe. Ikigira kandi iraba n'ibintu mutunga mu matelefone yanyu, mumenye nivyo mutunga, kuko hari umuntu uyu munsi mu byo atunze harimo amasanamu y'ibiterasoni. Ugasanga izo za Facebook mwirikwa ko zozo rero baguha ivyo basavye n'ivyo utasavye. Ugasanga harimwo ibintu vy'ibiterasoni, umuntu akaguma araba ivyo habari gusa abaye amasanamu ibi vy'amapornography, kandi twitwa ngo turaba Kristo. Bene data, nukuri umuntu wese arakwiye kumenya icari, kuko nagenda babwire harageze igihe nukuri umuntu wese amenya Imana ku giti ciwe, amenya Imana ku ruhara rwiwe, atari Imana tubwirwa ngurumva oya. Byari bikwiye ko umenya Imana ku ruhara rwiwawe, nanje nkamenya Imana ku ruhara rwiwanje. Yesu nashimwe. Naco gituma bene data, burya mwijuru azoshikayo umuntu yihanye akiyana byose agaheba byose, kuko gukurikira Yesu nuguheba byose.
si uguheba bimwe ngo ibindi ubisigaze, kandi ntacyo uzovuga ngo ikisi nakimenye oyaye, kuko turirwa turasemerera hirya no hino, birirwa barasemerera. Naco gituma umuntu wese yarakwiye kwiyubara, hanyuma akaja ahantu akibaza kuri no terambere tugezemo. Yesu nashimwe. Tuzoga turaganira byinshi, hari byinshi tugezemo, hari byinshi tubayemo muri iki gihe, hari ibyo tubona. Abantu twe dukwiye kwiyubara muri byinshi bene data. Yesu nashimwe. None rero uyu munsi reka ngeze ngaha, ariko ico mwomenya nuko iki kintu c'amafilme si gitagatifu, si cera, ni caje konona no kwica abagenzi baja mwijuru, kandi gihiga abantu barondera Imana, abantu bakunda Imana. Yesu nashimwe. Abantu tugata umwanya mu byo kurera amafilme, kandi umuntu akunda kuguma arorera ibyo no gutera imbere bizoba kure yiwe, uko umwanya wo gukora arayiruka mu mafilme, aguma kumbuga. Birababaje aho usanga umuntu ashobora gukora saa moya z'ijoro agashikana saa moya z'igitondo ari kuri YouTube, ariko atoshobora kumara iminota 30 ariko arasoma ijambo ry'Imana, kandi akitwa ngo ni umukristo. Yesu nashimwe. Nico gituma muntu uyu munsi hari imigenzo ya gipagani yamaze kwinjira mu bantu basenga no kuririmba. Mugenda muraba uyu munsi abantu basigaye baririmba nk'aba bisi, bifata nk'abizi uko babonye aba baririmba ivy'isi bambaye, niko usanga no mu masengero bambaye. Uyu munsi abantu hari ibintu biteye ubwoba biriko biraba ku kiremwa muntu uyu munsi. Kubera iki? Abantu turi mu byo tutazi kandi tubifata minenegwe. Ego mama n'iterambere, ariko iterambere rirashobora kubitera nyuma mu buryo bw'inkwemu, bigatuma abantu bapfa mu buryo bw'inkwemu. None bene data, sinje kubabuza izo mwarimo, ariko mubimenye neza yuko umuntu wese yarakwiye kumenya Imana yakurikiye, Imana yariyo, akamenya n'ijuru tuvuga kandi tuzojamwo iryo ari ryo. Yesu nashimwe. Naganda bibutse iri juru tujamwo, si rimwe bamwe bavuga uko biyumviriye. Bamwe bavuga ngo urumva ngo hariho ipurgatori, ngo abantu bazocamwo bafise ibyaha bito banza baba barigwemo. Oya, amahitamwo nabiri. Ushobora guhitamwo umuriro cyo ugahitamwo ijuru bivanye n'ico ugomba. Yesu nashimwe. Nta hagati na hagati harimwo, kandi deliberation ku Mana ni turimwo, ni kino gihe wewe nanje tugihumeka muri uno mwanya. Yesu nashimwe. Nutihana kakanya ugihumeka, nutava mu byaha uyu munsi ukiriho, umaze gupfa nta uzoba kibigukuramo, kuko umuntu amaze gupfa ikiba gisigaye niki n'urubanza. Yesu nabahezagire. Naco gituma umuntu wese yakwiye kumenya Imana, akamenya Imana twakurikiye. Ari umaze kumenya Imana byona gutera kumenya ukuntu wo kwitwara muri kino gihe tugezemo. Ko tugeze mu gihe novuga giteye ubwoba. Igihe bene data kirateye ubwoba, nubwo abantu menga nta mutima tubishizeko, nubwo menga ni ibintu bisanzwe, nubwo menga naco bitwaye. Igihe tugezemo kirateye ubwoba cyane gose. Yesu nadutabara. None bene data, katuzobandanya nibikurikira, ko Yesu azogenda aranshoboza, niko nzoheza ngenda ndabandaniriza ko. Yesu nabahezagire. Mana data wa twese uri mu ijuru, uragahezagirwa mwami w'isi n'ijuru, uragezagirwa Yesu Kristo wapfuye ukazuka. Nushimwe kandi wagwicubahiro nyakubahwa. Urakoze kandi urakoze kuri kano kanya. Ndakwinginzanye n'imbabazi nyinshi, aya majambo abazoyumviriza azoshishikare kubagirira neza, kandi ushike gutabara abantu Mana wabashwe na bino bintu. Uzobukoze bisigaye ushike kubana nanje, kandi bane n'abazovyumviriza mu izina rya Yesu Kristo mbisavyemwo. Amen. ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera.